Mwaramutse ndamaze gukora ama video atari make ku bintu bibera kuri aeroport na OBR muri semaine ya diaspora umwaka uheze abantu benshi barabivuze baridodomba iyo muvuganye n'abantu bumva ko bidodomba cyane babasohoka babinjira hari ukuntu abapolisi babiba OBR kabiba ibintu biteye isoni mu vy'ukuri nagoma sabe abantu bo muri OBR bazogende hanze bige ingene aeroport bazijera bige ingene bagira immigration bige ingene bakira abantu bige ibintu bagomba gutoza amakori n'ivyo badatoza amakori. Okay, uno munsi narosindi message y'umuntu kumba yashatse kwiba iyo mwibanga atashyize kuri hejuru kuri comment ariko yavuze ati mperuka mu Burundi murasemerera OBR ireke kwiteranya n'ingenzi. Urumva OBR yiteranya n'ingenzi abantu benshi bavuga ati je mfise ahandi noca sinoca kuri aeroport y'u Burundi. Okay, abantu benshi akeneye kuja kuvoyager nkumira amatemo kindi gihugu ntiyoja ku gihugu aja kwirirwa arahotorwa n'abantu bukozi ba OBR n'akozi ba aeroport. Aravuga ati ntushobora gusa kwa 23 kilo za varize ngo uriko ushaka ivyo turihira amahera. Ivyo nivyo jewe hajya ahubwo mpora ngenda n'umugore n'umwana canke babiri kwa dufise imizigo ishika 3, 4, 5 ifise ibiro hagati ya 20 na 30 naburya bundi umuntu afise mu maboko gw'ibirondwi gutyo dufise kumbure na laptop nkaje nkunze gukoresha kuri laptop ndafise iruhande y'ivyo biro bishika 30 na canke 20 na ndamaze kuja mu bihugu vyo muri Australia, New Zealand, Asia, Nepal, Sepa, Philippines, Thailand, Singapore, Taiwan, Vietnam n'ahandi. Iyo mizigo nta muntu yigera ayiraba. Barakubaza gusa kuri declaration, forme ya declaration, uwo bufise iki hari ibintu bibujiwe kameme kwinjiza mu ndege deja ivyo bari kubaza no kuri rapport ntuvyinjiza winjiye mu gihugu hari ibihugu bifise ibintu ta biosecurity bakubaza urafise ibintu biva ku bikoko urafise ibintu biva ku biterwa ivyo bintu birutabifise ugaca wirenganira. Ikindi kumbure barabuza umuntu atwara imitumenga myinshi amasigareti menshi inzoga nyinshi nivyo gusa baraba ibisigaye impuzu wosha kugapakira zaba nshasha je ndashobora kuva nk'ibitenge bishasha puvuko bitarenga ibiro 30 ndege yampaye canke 20 na bingahe nkabipakira nkabijana mu gihugu cyacu cyose nta namwe bigira bansaka. Bo reka nsubire nsome rero umuntu ataha inyuma y'imyaka myinshi twashira abacu udukado. Urumva iyo utashe dufise amafamiye menshi urabizi hanze habari amakado boje fise amafamiye ava mu ndi bigo agiye tugendayo tugenda tubagemuriye ibintu tubashiye ibintu duhuzu tw'abana nabari kuvuga amavuta body spray complement alimentaire y'abavyeyi babasenge n'aba oncle ngo ni vyinshi birihire. Ça c'est trop ridicule. Ujya muzigo w'imibiro 20-25 gushikira 30 nta kintu cy'urudanza kiba kirimwo. Mwaza ko turi mihimbiri kuja kucuruza ubu yoba mu Burundi no ntabwo turi mihimbiri umuntu agiye mu Burundi ibiro 20 ntibabe namukwiye. Wibuke 20 impuzu zo kwambara muri izo nzira zo marayo izo deja twa biro 10 deja udusigaye agahuzu kamuyomba agapantaro kanaka utuvuta twa runaka. There's nothing to sell. Nta vyo rudandazwa babirimo muri ivyo bintu. Nigi kwanza ukuranze ngo gucuruza Burundi OBR mwisubire ko kuko inda ndende ihumira indya ndaja kubishika kumbura aho ndababwira igihugu kimwe kireka abantu bakajana ibintu ko ahubwo usanga abantu bajanye ibintu vyinshi uzibiye abantu bace bahagarika kujana ukaraba ko udacuhomba vyose. Okay, urumva ko babashiriye abantu ndasubira ngusome kandi biratukisha igihugu nta yindi aeroport ndabibonamwo nawe ntamaze kuja henshi muri hake maze kuja jewe ndamaze kuja henshi en principe ndashimana yarampezagiye yarampaye gutembera nta yindi aeroport ndabibonako. Okay, ndamaze kuja muri aeroport zo muri South Africa mu Africa aeroport yo muri Kenya kumbane zo zibiri maze kuja muri Africa cyane cyane zo muri Kenya na South Africa. Okay, na Addis nta hantu ndabona bagusaka bijya biro bagusaka kiretse ivyo bintu navuze vya security ntabwo bagusaka ngo bakonda amafaranga barasaka ibintu vya security biosecurity ivyo bintu bibiri navyo ni bagusaka keshi na keshi ni declaration uvuze uti ntavyo mfise
bashobora kubicisha muri scanner babonye ikintu barakiraba mugabo nta kuntu bavuga ngo ujanye ibiro 200 harimo n'impuzu ziwawe ngo ugiye gucuruza iki inzahabu 20 kg ibiro 200 donc ushizemo impuzu n'ibirato ufise nk'abana babiri c'est fini utatu n'utuntu tumunashiye abantu nta bintu vyo tugiye kuri wa OBR nta boy. Donc mu vy'ukuri nkuko bivuze nta aeroport zindi bakora ivyo bintu ndabwo ko jemeza kuja kuri aeroport nka 20 na zingahe mu bihugu cya kumure 10 na bingahe ko bihugu muje kuri aeroport nka 5 kumbe 5 peut-être hari igihugu maze kuja kuzishika 5 mugabo nta bintu bagenda barasaka bagenda baraka amafaranga maturiya ibi warengeje ibi ntiwarengeje yugizanya kubikoresha iki kuzakubikoresha iki ushobora mbere wona dandaze ko après tout none gikimbuza ko ngwije nk'impuzu nambaye après tout ntushobora kuza ibintu byose mugashaka kuvuga abantu ntibabaje kudandaza okay so nanavuze igihugu kimwe jewe nzi mugena mu Kirundi cyitwa Philippines bafite ibintu bita Caribbean box reka kwanda birondera hano kuri internet nibwo kumbe ntari kubereka nuzeye short screen donc bari Caribbean box ikintu nk'icyo kiba ari box ushaka gushiramo ibiro nka 30 utanga amafaranga ya shipping gusa adashika 150 kumbura 100 gutyo y'amadolari aho uri hose muri kwisi ugapakira abafilipino barafata impuzu bakuye ku maeglise izo bambaye urabona abantu bari burayi bafite ibihuzu badakishaka kwambara pour une raison ntanzo woje burayi ngo nuzange ibihuzu vyuzuye yabamo bavuga ngo nambara imishweka iba yuzuye mugana zimishweka wijanye iruguri wacu abantu boyambara aha hose biruzuye aha hose. Alors barapakira ivyo bintu ufise telefone yaheze agashiramo ndimo pana yaheze mugabo igishobora gukora kumbura yungitse wabo usaba gushiramo akantu gashasha ukagashiramo ibiro bishika nka 30 ugapakira ico kibox ukari amadolari 100 yo kugishipinga hariya nta OBR yaho nta kintu na kimwe kibaza nta matax ajamo iyo ni provision bahaye ku bafilipino bari hanze bashoye kurungika ibintu mu mafame yabo uzuko bigenda n'abazungu bararungika umumama akaza kuri internet kuri YouTube ati genda gowe mfuza akana kamwe gusa umugabo yaragwaye yarapfuye canke ijo no se komana muvya ndi jenyene ukaza mumva umunyamerika afite ibintu ati mpa adresse nzokurungikire by Caribbean box na madolari cyana gusa bazungu bayafisa simeshi bona bataza bazungu simeshi ahacagenda agafata ibintu afise mu nzu agafata kumbura ingibindi yotora handi yosaba handi hantu akagwa n'utundi tubiri dushaka kugira ngo kameme ntaruki kibishweka gusa akarungikira umumama akarongikira uwo mumama hanyuma uwo mumama akabona gukira gutyo mugabo twebwe ngo nababanze kukunyosora kukuryogora okay nico ndashaka kuvuga mu vy'ukuri aeroport y'Uburundi iramaramaje bakwiye guhagarika ivyo bintu sawa sawa mugira umunsi mwiza bye bye.